Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani ya Mungu iwe nasi. Mtama Theodora hapa natwenga hali ndaneze Mungu na mtama yatuye tetesi turega amani mze. Imbere byose nibaza ko Raisa yavuze byinshi mugabo ndabashimiye mwese mwahekari kuza ngaha kudushigikira mudushigiye twebwe mwamushikiye abarundi bose batewe n'ibibazo. Nibaza ko ari ikintu umuntu ari wese aba ashaka kugikora cyo tuba tubura gusa mu bushobozi bwo kubikora mugabo turi hamwe tushobora kubikora. Nicyo gituma nibaza ko mwese mwemeye akamukuza tukemera kwicarana hamwe kubera turabe icyo tugiye kubafasha abantu. Je nk'uko Raisa bivuze ubu ndahita nka edition ya kabiri. Ubu nabonye Selemani si hari cyangwa na umwana wanje ari hafi yanje ngaha naunza kumusinda mugabo ibyo n'umupira na kibazo. Nikamuona yuko karibu yangu nikasema jua hii si mtoto wangu. Tuvugishe ukuri ukuntu tubibona niwe asigaye ari na image yacu mu Burundi. Iyo si ibintu byo guhisha cyangwa ibiki. Penye amefika kweli twarahashitse natwe mugabo penye anafikia na yeye tunaona kama image itakuwa nzuri sana. Donc tuze turashirikira abantu kandi tukabivuga bakiriye ili na yaone kama wakubwa zake tunafurahia yenye anafanya ili tumsuporte. Nikaongea na mdogo wangu turavuganye ya vema nivyangoye ko n'umwana wanje nivyangoye twavuganye nabashavuga ko ari ikintu ciza kuko kenshi yamafasha abantu ncanabubwira nimba ufasha abantu hari ikintu tufasha nitwakora ico kintu n'abandi bashabona ikintu twakoze ko ari geste nziza, initiative nziza nabo bazoca bafasha mu bundi buryo. Tweye nkuko mutuzi twakazi kacu umupira Imana yaduhaye umupira na maguru. Tatubona dukoresheje amaguru iwacu tubafasha byinshi ivyo gukoresha amaboko ibintu byose mugabo kutisha mu maguru iwacu. Nikasema kwa tusisaidie watu. Kwa jina la Mungu alitupatia nitwihaye twebwe. Ni Imana yaduhaye ubushobozi, ni Imana yaduhaye itara dufise. Chavuga reka dufashe kwivyo dushobora gufasha. Jensiri twarikura gufasha bimwe kuri twebwe arivyo dufise. Alhamdulillah ngo tubivuga tuko na ule uwezo tunaweza tukasaidia, lakini tukijichanga pamoja inakuwa ni vizuri. Mko waivuga l'union la force sio kwa Mfaransa. Na bitoye. Donc nikasema kwa nini tusisaidizane kufanya pamoja na wengine. Nicho gituma bone imbere yacu turi kumwe n'abamenyereza, tuko na sponsor officiel kwa hapa BBCI. Vema Imani bafashe yendeye na wasaidia mwatuwe hafi. Nikiwa na dadangu hapa na yeye Mira mwatufashije namwe yabwiye Imani bafashe kandi kimwe babasha kwa gisi mnasaidia watu. Ni kintu ciza vema supporting abantu bariko bakora ikintu n'iki kuko na uzi ejo yiwe kwa mwanajua kesho itakuwaje, lakini ukisaidia uwezi kujua mtu atakusaidia na wewe. Donc nibaza ko byinshi byavuzwe na Raisa kandi turi benshi ngaha tuza kuvuga. Donc sinshaka kuvuga byinshi kandi ziko namwe mbisa makesho muza kubaza. Donc reka ndai jambo abandi makesho yakikuja tutasaidiana kuyajibia. Murakoze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa ndugu zetu wa Kristo abani ya Bwana yupo pamoja nani. Amen. Cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, mtanisamee mimi sio mtu kuongea sana kwa sababu kila mtu kuna vitu anazoea. Ningependa kumshukuru Grand Frère Saido parce que wakati alishare idea ya kuhusu kusaidia watu ni kitu kizuri sana parce que mimi najua maisha nipitia eko na leo kuna watu ambao kuna sufiri. Sevelo sisi tuko hapa tuna maisha sio mazuri sana najua hapo nilipita nafasi gani. Niko maisha magumu na kuna situation ambayo hata nikiwa niko kule nje nikiona. Kuna situation ambayo iko kule nje nikiona nasema tuko na kazi kubwa kufanya kusaidiana sisi. Pamoja na sisi Saido alisema na manager alisema kwa tuende kusaidia BBCI main sponsor watusaidia vitu vingi sana pamoja na Mira wapatia vitu virefu ambavyo sisi kama Saido alisema tulikuwa na uwezo kuvifanya. Ni vizuri tuchangie kwa pamoja, pale ambaye kuna 500 yake hata iko na mbia hata ambaye atakuwa iko na 1100 tulikuwa basi moja tuweze kuwasaidia ndugu zetu ambao walipata matatizo. Kuhusu hii match mimi sina vingi vya kusema. Nikizani Raisa akasema vitu vyote na Saido akasema vitu vyote. Niko upande wangu niko tu happy na nafurahi sana kuwa katika hii nafasi na imani inshallah
tutatumikisha wenzetu ambao tuko nazo hizo, wasaidia ndugu zetu kwa zote. Mwenyezi Mungu inshallah. Merci. Alije n'umuyobozi cy'isata cy'ubudandaji muri BBCI. Abandi baramukije mwese, abandi ndamukije na cyane bagize genza bacu Saido na Yusuf. Uko babivuze banki BBCI yarumvise akamo k'abakinnyi bacu rurangirano sinovuga nga mu Burundi no ku isi yose. Twumvise igikorwa bagira bagikore cyo gufasha abantu batewe n'amazi mu gatumba. Banki BBCI yarumvise yuko iyo bafata mu mugongo ni igikorwa cyiza rwose, ni igikorwa kandi tubateye intege, igikorwa cyo gufasha abantu nikora tubakuye n'amakuru nk'ayanya. Icyo gikorwa rero ku bantu twita yuko ari aba-grand joueur rwangiranwa, igikorwa natwe cyadukoze ku mutima. Nicyo gituma natwe twaciye twifuza kuri cadre ya responsabilité sociétale ya BBCI kubafata mu mugongo. Icyo rero ntanguye nanje ku izina y'userukira BBCI kubashimira rwose, gushimira kubona bafashije abantu nk'abajyanye bato bashikiwe n'amakuru akomeye. Kongera kujya abantu dushimiye, natwe tubizeza yuko n'undi munsi bazotwitura bakeneye kubafata mu mugongo mu bikorwa bijyanye yuko tuzobaba hafi. Irindi jambo nashaka kubwira ni uko Nyange na Saido ubu n'abakiriya ba BBCI n'abandi bose simuze yuko abandi peut-être ngira basamira menshi mugabo kuva kuri muto gushika ku muntu twokwita yuko Yesus umuntu turabahaye ikaze bose muri BBCI. Murakoze bose. Mubumvise akamo, mubumvise iciyumviro ciza cyane cyashikirijwe n'aba bakinyi bacu Saido na Nyange. Hama natwe biradukora ku mutima, twifuza kwifatikanya nabo igikorwa cyo kugarukira ku bahuye n'imyuzurira n'amazi aho yabasenyuriye amazu. Tukagira tuti mu kazi kacu ka misi yose mu byo dusanzwe duhingura aribyo bigizwe n'ibyuma byo kubaka n'ibikoresho byo kubaka, turagira tuti natwe turafise icyo twoterera agacumu k'ubumwe. Turagira tuti tuzobaterera amabati ashobora gusanura inyubako zitandukanye z'abarundi bene wacu bahuye n'ibyago. Rero turongeye gushimira cyane Saido na Nyange batwiyumviriye ko, hanyuma kandi twongera tubashimira no kuciyumviro ciza, tubemerera yuko nejo no mu kindi gikorwa ciza nk'iki Mihastiri iriteguriye kandi iranezererewe kubafata mu mugongo. Ku bindi byose bizokenera igisata dukoreramo, natwe turiteguriye kubafata mu mugongo no kubana namwe mu bikorwa byiza nk'ibi. Hama kandi turashimiye namwe bwe mwese mwafashe kano kanya muri kino gikorwa. Murakoze. Twene tekinoloji abanyegoli dufise Jonathan, dufise Justin, tukagira na Onesime. Abadefanseri bavuga ngo n'abasantro turafise Bangala muri Bumamuru, turafise Mukombozi muri Namungo, turafise Salumu wo muri Bumamuru, turafise Yakubu wo muri Vitaro, turafise ahora akina muri Vitaro kera yitwa Ido, turafise Isa Ibe wo muri Vitaro, turafise Juma wo muri Interstar, turafise Hussein wo muri Flambo, turafise Karim wo muri Vitaro. Tugiye hagati abo twita abamiliye, turafise Richard wo muri Rayon Sport, ubu azokina nibaza ko azokina muri Rayon Sport kwiyi match yakinye na APR yakinye muri Rayon Sport. Turafise Fred ariko gusinya muri Mukura yahora muri Vitaro. Turafise Trésor wo muri Olympic Star,
turafise Martin umukinnyi akiri muto akina muri deuxième division muri Vision. Turafise Kizigeza Ntibazonkiza Saidi. Turafise Karim wo muri Rukinzo. Turafise Asumani Ntawobari wo muri Vitaro. Turafise Afizi wo muri Vitaro. Turafise Idi wo muri Olympic Star. Turafise abo nibo no kwita ko ari abamiliyo. Tugiye ku ruhande rw'abasatirizi hariho witwa Landry Arthur abakina hanze, Chabalala muri AS Kigali, Amani muri Bomamuru, Kamsoba, turafise n'umwigeme yitwa Corazon Aquino wo muri Simba Queen, kapitene wa Kenya, equipe nationale Kenya. Turafise yitwa Evra na Maja hamwe na Kesi Jordan wo muri Vitaro. Abo nibo bakinyi ba Ntibazonkiza team Ntibazonkiza Saidi. Mwishikire rero nimuze mucegwe, ndizera yuko tazokoro murakoze. 2023 nayo twakoze kuko je sinaronse vacances kuko twahejeje gukina championnat tuja muri Champions League, préparation Champions League, African football. Donc ikibazo turonka ni kibazo ni cha vacances. Mubu nibaza ko nk'aba professionnels baza kuzana bake cyane, nibaza 4 ou 5 je pense. Mugabo benshi twaje dufata abaroko kuko tuye twaronse chance yo kuba turi ngaha cha tuprofita tuvugereka tukoresha igikoko. Bien sûr tutaendelea tuwezi kuacha. Najua kusaidia kila siku ni vizuri. Hakuna mtu asiyependa kusaidia. Isipokuwa watu wanakosaga ule uwezo wa kusaidia, lakini kuna kama sisi tuko na talent na Mungu ashatupatia, kuna vile tupatia. Bien sûr tutakuwa tunaendelea. Na kama sikusahau wabajije ko tuzo kama dufasha abatu na amazi gusa. Icyo twarakivuganye na komite yateguye iyi nkino. Twari dufite ivyumviro byinshi mugabo twarabye kwanza ikiri tuvuye nka priority pour le moment, kuko nanje nahaswe gato mu Kajaga, nanje mfisize mu Kajaga nahaswe gato, donc naje changuze ku mutima nikasema kumbe na mimi nawezekana ba, acha sasa nisaidia wao wenye walitangulia mimi kwangu, na mimi mjardin pako maji. Nikasema acha kwanza na mimi nitie priority hichi chenye naona kiko macho yangu. Na wakati nimeongea na Nyangie na yeye alielewa juu, na yeye huko Kajaga, na yeye ana nyumba, na yeye tunacheka mgao usuko tunezewe gusa njoo hivyo tunacheka, lakini tunaumia bien sûr kuko ya mazu tuba na mahera ni yashu n'abandi ababuze ivyo wao nawe nuko nyene atufurahia, lakini ni ile tu ndio hivyo bishatokea, nacho tuhindura mgabo reka tugerageze dufashe ibyo dushobora gufasha kama kawaida. Unaona wako unakuja kusaidia BBCI Mira na wenyewe, kwa sababu waliona ni kitu chenye pour le moment, ni kitu cha kusaidia chenye watu wako na besoin na wanahitaji. Lakini kusema kama miaka yote itakuwa ni hicho hapana. Kuna siku tutakuja na idea nyingine kama tutaona kama hiyo idea hiyo wakati ndio venye vinahitajika. Par exemple palikuwa ma suggestion mengi kama kuna watu wanafungwa mahopitali par exemple, unakutana wanafungwa usanga mwanafunzi kwenda 200,000 kama kumukura muri afunzo kwera 200,000 300,000 kandi tubona ko dushobora kubikora. Aribyo dukora tuterekana mugabo iyo ni example nkwaye muzindi example y'ibintu abantu bokora naho atari twebwe n'abandi bari bararaba live ngaha. Vraiment hari tuntu duto ukoze hata Mungu anakusaidia mu vitu yako. Maisha mambo mengi yanapitikanaga, lakini hakuna kitu kizuri kama kusaidia mtu mwenye kwa na mahitaji. Nadhani sinzi ko nakwishwe neza. Cha kabiri cha mzee ulikuwa unakimbia mbega ababigenewe iyo mfashanyo izobashikira ni strategy je nibaza mzee icyo kibazo ni cyiza cyane. Nibaza ko ediso ya mbere icyo kibazo cyaduciye ko ibyo twaronse twabihaye yari umuntu chef de zone twahaye yari mugaye nyuma naronse apele nyinshi cyane na message nyinshi ko ibyo baronse nibijyanye twabahaye hajya nyine kuko ari ibyo twa Jena Selemani
twabahaye mu masashe mu biki twabahaye mugabo bya bindi twasize muri stock batubwiye ko atanakimwe abarozi mugabo se tufasi nibaza ko twatwiko soyenaje hari ibintu twateguye amastrategie twateguye kubera ibyo tuza kuronka byose bishikire bajya bakenewe abaronse ibyo bibazo kandi hari n'ibindi hari ikindi tubagiye kuvuga numvise Raisa yavuze ngo abo mu Gatumba gusa non sasa abo mu Gatumba gusa yiheze gato ngabirashika iko na panike kidogo amechoka sasa mu Gatumba gusa no mu Kajaga ahantu yitwa mu Kinyinya Kibenga wote wako na problème ya maji c'est pas que tuza kuiforce ngo abo mu Gatumba gusa babuze ibyabo n'abandi bako watu wengi walikosa so sisi tunaangalia ile kuna maparti zenye tutaangalia penye tunao kweli au wako na besoin afu tutawasaidia kwa wenye tutakuwa tumepata. Nyange nawe asibishure nejo maana hiyo shaka inshallah kuna nafasi pia tutakwenda kutembelea kwenye pako wale mamaji nibaza kumuza kuibona turaza tuzo turi kumena haki za binsir mtaviona tutaenda kwa maji muone pia tumefika ko twamaze guhashika mugabo nitwashatse kubereka mugabo ubu turaza kubereka mu parmi bibanza twatembereye twabonye ku mamezi nibaza kama mu Kinyinya Katumba n'ahandi ejo tuzobereka ejo imana bishasa inshallah. Nyange ikibazo ngara kuvuga kesho na swali wakubatije ni mu gusabira gihugu wari wamuhamagara ikibazo mbega abantu bizeye yuko bazokubona mu kibuga Bien sûr, nitakuwa kiwanja na nitacheza parce que nipata probleme kumachi kwa entraînement équipe nationale c'était le 6. Ukisabia leo pashapita 2 semaines et demie na premier nilikuwa niko nayo. So mimi akusema nitafanya un mois ou bien 2 mois je football na mpaka nafanya entraînement. Najua tenga na utilize hiyo question parce que palikuwa match ya dimanche nilikuwa kwa affiche mais sikuwa utele. Palikuwa sababu zingine zisiko nje na uwezo wangu kwa sababu sikuwa nikana pale mais dimanche sala nitakuwa niko pale na huyu mzee na kocha wake naona anaongea sana. Wale tu ya Kongomani sana mais sisi tuko calme na tutafunga match sina problem. Victoire ni yetu. Kuna message yoyote ulipata kutoka kwa wachezaji wa zamani kwa mujibu wa labda ya kuwatia motisha? No, mimi napenda kusema kweli. C'est pas comme tunaweza kana vibaya, mimi sipenda kudanganya. Hakuna message ya mtu niliona na kama kiskocha alisema kusaidia sio papa tu wako na pesa nyingi sana, si kale kadogo kenye Mungu atusaidia. Tunakachanga na ndugu zetu wenye wako hapa, tunaweza kusaidia ndugu zetu wenye wako na matatizo, hakuna message nilipata. Merci. Turashobora gushika kure mugabo ora naho twashitse twabonye Burundi. Je muri equipe ya Coupe du Monde yose ni muri jeunesse. Tukibato. Kwa ni Coupe du Monde junior. Urumva rero udashoboye gushika kure uje hanze bw'ikukine. Uri umuntu w'umusportif uca wifuza ibyo utakoze ko abandi bo gushikako. Ico bituma mvuga ni quel plaisir yarangiwe n'ejo sayi baje kuri entraînement. Araraba bose mukobwa ibyo twagereza tubondera abandi kuma n'ibintu biryoshye gusa ibintu biryoshye hajya naho dutsinda tugatsindwa cyaje tukamenya muri football n'ibitatu mugabo hari umunezero dusigarana kubona umuntu washoboye kubona umuntu wateye imbere kubumva ko uryohewe umuntu sportif ntibisaba umuntu udashaka muri rusange icyo bituma mvuga rero Arsene wavuze ko mwaturanye jewe ukuryoherwa warasubiye kumwete ibiteka bampaye kuvuga bati wewe araje na Parisi turabakoca mbwa twateye ibiteka mu bandi bakoca bose nibaze ko ari ibintu biryoshye cyane kuri jewe ndivugira mugabo tubusaba nabo kubafasha muri ibi bindi ubonye ko wakina Saido cyangwa Nyange baje ku kibuga uwundi mwana ndamubwira ati rabira ko nawe urabe ko ushaka tubereshi igihugu zotera imbere na equipe nationale yacu y'igihugu izoshika aho tutarashika mu bihugu. Abakozi yanangirishije ikibazo inshuti n'icyo abapartenaire baje gushimira inshuti kuri icyo kibazo. Icyo kibazo kigiye kinyibutsa
minsi yeze umuntu yakubitiye muri Maroc kuri aeroport kuratembera na Rabat yakindi ubona nkuko rero nayivuze imbere ibi tukoze turi kumwe na Nyange hamwe na Saido intango ababwiye yuko muri ibi bikorwa tuzokwama tubashigikiye natwe mu minsi iza ivyo bariko baravuga imaji yabo tuza kwicarana tuzobivugana kandi ico nababwira intango itanguye murakoze sinisi nababwira ni wapi niji Ego, nkuko twabibabwiye ni hasi ni uruganda ruhingura kandi rugadandaza amabati. Rero ni ishyirahamwe rishasha ku rubuga rw'ubudandaji bw'ibikoresho byo kubaka. Rero nanjye nagira nishore kuri icyo kibazo nk'uko nabivuze kare, si iki gikorwa cyonyine tugira dukorane n'aba bakinnyi bakomeye. Si icyo gikorwa cyonyine, navuze nti imiryango yugurutse mu bikorwa byinshi bitandukanye. Twizera kandi twifuza cyane yuko n'igikorwa cyo guteza imbere hagati yacu turi babiri tutagisiga inyuma. Ni ukuvuga ngo tugiye gukorana ibikorwa birenze kimwe, birenze bibiri kandi birenze bitatu n'aba bakinnyi bacu. Murakoze Saido ati kontranga yareze barakoze cyane tuja muri Manyema cyane. Inaweza kuwa mwalimu mu Burundi. C'est vrai qu'on travaille muga mu myaka ya kwanza gato nanje nduhuke nari mu muryango wanje rabizi ko ça faisait plus de 3-4 mois nari mu Burundi. Donc kandi umwanya twaronse vacances no mwaka cyo gukina kuri equipe nationale baba indizibiri zose zayi twari muri equipe nationale. Donc sindaruhuka no kuruhuka nisi ifite amaofre menshi, amaofre ni maofa ni nyinshi mugana cha ruhuka kwanza reka nduhuke gato kwanza nanje nari mu gihugu cy'amata n'ubuki kwanza nduhuke gato hanyuma ibyo gusinya handi nzobimenya hanyuma nzodesida après. Ah, good. C'est une communication. C'est moi comment on dit à Jérôme Mendia dans le terrain. Ah. Elle a vu une différence. No, for me there is no any problem to talk about. I can speak any language you guys want. I can speak French si tu veux, je peux parler anglais si tu veux. Ça me dérange pas, mais je suis au Burundi. Je vois pas, c'est pas le plus important de parler français ou bien anglais, non. Je suis au Burundi, en plus je suis né au Buyenzi. I'm from Buyenzi, so I have to speak Swahili. You understand? Okay. Kuelekea gisi umeuliza question, niko proud sana kuna penafika leo, na that's why kila siku namsogelea Grand Frère hapa kwa sababu pembo tepe nitafika yeye ndo tufungulia milango sisi na wengine wako basi tutangulia mbele, na sisi tunahitaji leo parce que pako experience zenyewe alipitia Remo, pako wajua ambao walikuwa kwa nafasi nzuri wakashinda kusaidia wengine. Ni experience ambayo yanakuwa nipatia kila siku na kunipatia conseil. Naweza nikasema kitu chenye sidhani kama watu wengine wanakijua. Je pense que Laurent Jospin enda Europe, Laurent Eric enda Europe, Laurent Picler enda Europe, mais si on t'a pas dit alienda Europe, mais ni mimi ndo nifanya kila kitu. Ndio maana sasa kisi alisema pako vitu vingine wanafanya I make sense kwenda kumbele kamera wala nini no. Mimi niko proud na washukuru sana Warundi wani support hata kwenye club ya Nice. Pakiwa foto yangu likes ni nyingi na comments ni nyingi kisha na watu wengine wakiwa post. So niko proud na responsibility kubwa sana ambayo niko nayo. Kikubwa ni kumomba Mungu kwa sababu football taala ikiwa ni chance Mungu akupatia, mais football ikiwa na blessure sana inakuwa inarudisha vitu vingi. Mimi pia nafika leo namshukuru Mungu sana. Na inshallah kwa sababu Mwenyezi Mungu na manda afika mbali zaidi.
inshallah. Mimi hata vikifika leo vikiishia hapa sina muhara, sina problemi, sina mshumu kwa kila kitu. Merci.